Diko utubwira n'amakuru akaravugwa kwa Kijaja. uno umusore yitwa Kijaja asanzwe azwi ko cyane igikorwa cyo gukora amagato. Benshi baramuzi kabisa, umusore ubona yubatse izina rirubakika muri bino bintu. Kijaja asa nuwamaze kuvuga ngo bino bintu ndabikora, ariko nanje munyitege muri kino gisata cha cinema. Ariko umuzi wa Kijaja usa n'utigeze wishimirwa n'abakinyi ba film. Gute Kijaja Jesinzi nimba atamaraso meza azanye ngo Kijaja yarasanzwe n'umundi ari umugenzi wano bakinyi ba film. Ndavye ragrata ko mu ma event menshi baba bari kumwe, ibirori bigenda biba aba yahageze yerekana n'ibikorwa akora, akanabaherekeza mbere mu manza zabo yabazaniye amagato. Arasupportinga Kijaja. Ako gusupportinga niko arasupportinga no vuga mu buryo bwo gushikana ku bikorwa byabo bice no muri nteranje imbere. Nyamakuru asanzwe aserukira, akabaho no sinzi ubu uko biri mu gisata ca photography, naho nyene aritabira bimwe mu bikorwa bitandukanye by'abakinyi ba film. Urumva yuko ari hagufi cyane n'icyo gisata cha cinema y'u Burundi. Mbo ari hagufi, ariko ntangiye kwibaza impamvu mbo uravye yamaze no kuvuga film uko yitwa. Ni film yari maze iminsi ikirakorwa, mugabo wewe ayikora mwibanga. Ugiye kuraba asa n'uwavuze ngo umwanya urageze reka tuyisohore. Ariko umugabo yitwa Giheko ni umwe mu ba analyst dufise hano nabo nyene, hambavu ya Nyama, hambavu Nyama Pro, hambavu ya Fridore, wewe nabikora nk'umunyamwuga of course. Giheko niwe muntu wa mbere yatatse Kijaja, aramubwira ati ibyo bintu uzanye nibiki. Fridore sinzi ko wabonye ibintu yavuze Giheko. Kuri stati yo yanditse ibintu byinshi, ariko reka dusome ivuga ngo sinzi uko aje, sinzi nuko azogenda, kimwe nzi gusa nuko yaba iyo mwari mwiteze niyo ije nka surprise, byose ni imipango ya Giheko. Nuko nyene umuvura amaso bwaca akayagukanurira, ntacyo ntakoze ngo aze neza. Kimwe gusa Giheko yari yubatse utaraza, anafise izina rigusumba muri filime ndundi. Ayo makike y'ubwana bwo mu mutwe ntaho buzogushikana, uzwi mu guteka nyene. Sinkigwanira kuja kuri cover, kimwe gusa story ni wewe gusa, script na directing ni Giheko. Ikibazo n'aya materms ntayo uza kumenya kuko ubazwa ivyo gusa. Kikitu nuko dukokora rero muri cinema twabaye twinshi ibintu bacu beze yabo bariko baragira. Oya Jesse novuga ngo na mabeze nimba muri ko murumva ibintu Giheko yavuze asa n'umuntu ashamiranye ko dusubiye inyuma gato. Kijaja ariko aratangaza ko vuba iki nico gihe cyo kurekura filme yiwe novuga ya mbere. Giheko nabo bayi basanzwe ari abagenzi bahora ego aho usanze Kijaja wasanga na Giheko, none tukaca twimvira ni gute muri no mwanya Kijaja yamaze gutangaza ko agira ari kuri gikuwa ciwe. Giheko kabariho aje avuga no majambo. Ariko pay attention, imbere yuko Kijaja anabitangaza Giheko yasa n'umuntu yatangiye kwidoga avuga yuko asa n'umuntu agire yibwe film. Ndavyibuka yarigeze kuvuga ibintu bisa neza. Mugani yavuga izina. Ntiyavuga izina. Ino film binavuga yuko yari kuba yitwa The Brothers, ariko Kijaja amaze kuyijana yayihinduriye izina. Nimba mwumvise ibintu Giheko avuga yuko niwe directinze, nawe yatanze iki script yego niwe, ariko story ikaba ariyo kwa story ni ya Kijaja. Usangwa ibivugwa ari byo. Ino film ahubwo umuntu ikwa Giheko niwe aza kuba yifise ko pare nini gusumba Kijaja. Sinzi ko muvyumva. Mga histoire ni ya Kijaja. Histoire ni bisa. Histoire umuntu arayizana mugabo uwa muntu aza kwitunganya akore kuri yo yiwiwe. Oya nugukora kucimviro ciwe. Umuntu yafashe Histoire akayungurura akayiha intumbero akongera akayiyobora. Niwe muntu aba afise ama pourcentage manini, niwe muntu novuga aba yatanze yaterereye intererano ifadika ikomeye gusumbana wawe. Byumvikana rero yuko bano bantu bashobora kuba bashamiranye canke bambaranye bafatanye mu mashati nkuko ishobora kuba ari n'agakino kabo, byose birashoboka nawe bimenye. Birashoboka ugasanga ni inzira ya promotion. Ego byose birakora. Oya sinibaza ko Kijaja
ariko kandi promo nimba byari biruko uyu akaba ariko ararekarama ko batashizwe kuri cover birumvikana yuko hari ibitagenda voilà yanarekarama ngo batamushize kuri cover ubwa yavuze ubusinkirira aje kuja ku makava ariko urumva yuko kwidoga kariyo yashaka iheko nawe yashaka aboneke ko kuri cover ariko akacagaruka kihumuriza ati mutima wanje humura nta kibazo nubwo batagushizeko mugabo bwira abantu ko ari wewe wayoboye ino film uranayitondesha nta kantu wumva ko kwidandaza nawe nyine avuga ati abantu ntibababeshe nije mfise uruhara runini muri ino filime rero bayise intanga y'ikinege biravugwa yuko igiye gusohoka ku itariki imwe y'ukwezi k'umunani batangaje na titre yayo yego batangaje titre intanga y'ikinege nana nitwa gutyo na filime yindi yitwa gutyo ahubwo filime yitwa ikinege niyo numva intanga y'ikinege ariko abakinnyi ba filime barabe neza hari ibintu biharaje byo kuza bavuga ngo inuze ibi ishusho y'umuntu uyu muco yitwa uyu muco suko we ni jambo rimwe rigize ibigero by'umwigeme ibibero by'umuvyeyi intanga y'ikinege imva ya mwihoro nayo nyene iri mu muryango yego ni inkuru y'umubabaro inkuru y'imbabazi sinzikora ngo inkuru y'imbabazi agahinda k'umukenyezi ni byinshi ubuho oya ni barabe batandukanye ibintu bariko baratanga intuze ya imitwe titre ni gute muze izina oya bayita izina ry'ireresi bariko baratanga